birahanwa. Imyaka n'imyane kugiye kwimara mu gasho ndakurahe. Nukuri ryo niremenya n'abanyakubaho. Abo ni abantu bifuza guhonya umuryango wanje. Nukuri ndabingenze mu birabe neza. Nukuri karaharira wa mugabo. Wowe umugore wawe niwe yatwihamagariye atubwira ko yishwe n'umugabo. Amajwi yose tuba tuyafise muri polisi. Kandi ukabandanya wihaririza nk'uko icaha kiguma ciyongera. Wowe icyo ukora nuko wokwemera icyaha wakoze hari amasentare yo kugabaniriza igihano. Atari uko naho ndakurahiye uzovungirayo. Banyakubaho, biraboneka ko umuntu yakoresheje ubuhinga buhanitse kugira asenyure urugo rwanjye. Ndakwinginze ukora ibishoboka unkure hano. Urabona ko umugore wanjye ari mu bitaro kandi dufise umwana akeneye ko tumwitaho. Aho nyina atari reka nje ndahamubere. Byahiyesha muje gukora ivyamweza ko bitagira inkurikizi. Madam. Ad. Hola, mezereza. Ni bon. Ni kwa ko ndi kunita ku mukunzi wanje Chris. Ubu mwanya kunigana n'ufuga ntono. Ngoma ndagukure mu oxygen. Hola, mezereza. Ni bon. Turashobora kubandanya ya gahunda yacu kuri no munsi. Shambiza ndakubwira ikintu kimwe. Yego. Ndagusabye munyihangane ibyo dukora byose turabikora saa 8. Kubera ubungira nakire musaza wanje vuye hanze. Wowe rero nimba uvuze saa 8 reka tubimeze saa 8 kandi uzubahirize madam. Sawa nta kibazo. Ibyo ukora byose tukiri gushikira ku mwanya gukora bize kari ufise wenyine ushobora guhagarara imbere yacu. Okay nimpeza byose shindakubarira nta kibazo. Gusa saa 8 nza kuba nayejeje ni bon. Reka turamenyesha abandi murakoze. Sawa. Dakika ndogo y'ikigenda. Kuba muri Amerika. Biti yangu usenye madolari. Baya musija bana madolari. Jo mungu ahorivye. Amakuri imizi kumva yuhangayitse. Uvuga icyongereza. Okay, I fuck you. Everything is Samsung. Yeah, because like, comment, share and subscribe. Life. Nakabonye. I am inging to give me nyinshi. Peti yangu. Muragenda muri Amerika ngo muge kurondera amafaranga musubana jo muboyi. Salama jirani. Mata. Salama. Ndikubona ka ex ka diaspora. Urashobora kumenza nkarengana. Avuye muri Amerika. Ntazi ko nyoboye intara zo ngahi Bujumbura. Umuntu aragenda muri Amerika nagiye gukora kumbe bavaye bameze uko. Asa nzogoma ndimubonye ngikiraya na meranje. Nuturenga turi hano basha. Turi muri gitunguru sumu. Diaspora. Kinama, Gitega, Chibitoke.
twaguma tuzunguruka ushaka tuje he uyu muryango si utwinjiriramo tuzunguruka none ni ofisi umuryango cyangwa niho none warubona ngaha Jaka nje ndahaba kaje ndahakora buri kiwe numviriza uyu muryango ruwa stock singomba kubona ibijumbo n'ibiraya bicari hano niho hari umuryango twarugaye banyamerika twandura mahari inde uruzi France est-ce que tout ça ça vient bien en America français English fuck you Amerika arazi umuryango ndakubaza warakomeye urakomeye mu mutwe ndakubaje urakomeye mu mutwe uwo ni mushasha mushasha arakomeye mu mutwe n'umugaje umuvanye muri Amerika na telefone visa nje gusaba ati nimero y'umuntu yitwa mushasha aturakomeye mu mutwe urazuka akazi kohera akazi kohera iyo ndirimbo ndayizi ya Double J kazoza keza nzokagira warindira Guto ushaka kunzungurukisha urupangu rwose kandi umuryango ari uyonye byonye bisigura kumbe inama none uranahura cinjinga baba diaspora sibo bangaba cinjwa diaspora kababaye mwenze giturakiraboneka reka naragucunge injira kandi rero ucukora ibirato kubera ko nje ndahakoropa kandi nje mu diaspora ibyo gira byose ni rero turu sawa Nama bari yu diaspora kwa fake. Nije nubatse aba diaspora bujumbura abaza bose. Wese muza ndakuca kuri nyumba 10. Ara. Kaka washitse. Karibu. Sawa. Sawa. Medenet. Yeah, I'm good. Kumengura rushe none. Sorry. Naruseka. Aganya kire bag. Mengura rushe? Cyane. Cyagenze gute? Sagenda kwanza mbikira bag ukizanda ugenye nemetse. Hanyuma n'ikintu. Ngiye amakuru. Oh my god. Geragere. Cyagenze gute? Mbonduse sinzi pe. Cyagenze gute none mbona turaheza giri. Ndakubatse kwanza gato. Ujya mukozi wawe. Mubanye neza murenze. Kubera yakugize iki yagututse yakubwiye nabi. Batse nace ndushe urazi ko urugendo rwo mu ndege runini. Ndashika ngango manenjire ngo so umuryango uriko aranzunguruka n'inzu yose doye mu karugo twinjira n'inyari yanze. Ano gutwenga sister nukuri naruse. Ahubwo we ngaho yagukoreye bikeye. Jazi byo hora nkorera. Gusa kandi ntumubone kujya ni umwana mwiza. Ni umwana mwiza nta kintu nkorera kibipframe. Kiretse ko agorana umva aragorana ubyumve ko agorana. Tumwe twanze ndakubaza climatisera yagiye ko numengo ari niyashaka. Ibyo bandi byihoze ha mu rugendo rwagenze gute? Rwagenze neza naruhiye mu ndege urabitse urugendo rwari runini mbona usa neza pe nacubaye. Rega njengandi cenyene njya mbona ko gusa neza. N'amafaranga papa na mama baguma barungika. Hama rero wicare ngaho utuze. Hama abavyeyi basubiyemo bakurondera urugendo rushasha. Uyo wabonye ko kwicira inzira ari bibi bro. We rero wicara utekane abavyeyi bavuze yuko barambwiye yuko bariko baragutegurira urundi rugendo rwiza. Apana kujya kuntu ugenda wicira inzira yewe warakoze amakosa. Nifuza kugenda to. Iyo urindira ukarindira abavyeyi bakagutegurira urugendo rwiza. Agomba kuba. Papa amata ngatazakora. Papa araza akamara umwanya mutoya agaca bigira bakamara nk'amezi 5 ndi ngaha jenyene. Tawundi muntu turi kumwe n'ujya musazi waboye. Bare cyo numva inzara numva yashingene kuja koga ngene no gufungura sinzi ko sakubenegore mugapanurira mukozi nabonye. Reka ndakunda ibyifungura ushaka gufungura iki? Ngene kujya muri iki. Okay. Kamamagare kabarisa ndamutume ndabyikorera nkandi ambwiye ngo agutekere. Wogira nejo utarafungura.
kandi mama agenda mutume ahubwo mbere yabyo sanze unyari konza dushire ubwanze koga wegenda uburoga hama mama akareka basa ndamutuma maki Kabarisa uri mubi nako noveza indirimbo y'amapiano indirimbo ishasha kuko irahenze Kabarisa nshobora ndaguhamagara yo mabo jamusosore nukuri ubwo ntiwari kuranyumva kuva ndaguhamagara hariya yose ntiwari kuranyumva oya vrema nako noveza indirimbo y'amapiano kandi wowe wasubiriye musaza wanje ambwiye yuko umubujije amahoro umuzungurukije urupangu rwose ivyo bivuze kubera iki ujya munyamerika nari ndikunda mwereka Barisa bidaye tuvugane tuze ntuzi ko muri amahoro cyane amahoro aho muhiririye BMT akenshi biravugwa ko canke biraboneka ko akenshi byikora ibishaka gufasha no kuduza impano none kuba tugiye tubanje kurabira hamwe iki gice cy'iyi filme cyaba bantu ariko bakiri no filme si kuvuga ko twabavangi ariko turiko turashaka ngo nabo mubamenye kurikirana bose mwongere mu bakunde uko haravye bamuno munsi uzurabe nabandi Agatsirikwa Ntigahere ni filme yabonetsemwo ibintu byinshi uko twabiyaze kuva kira iyi ni feedback y'abafana ibyo bavuze uwitwa Nkengu Burundi Elize yaravuze ati ino filme yacu turayishaka muyiduhereze kundwi inshuro misi yose ahubwo we yavuze ati turashaka muyiduhe iminsi yose ibi rero biri mu byo abafana benshi bavuze uwitwa Divine ni nahazwi nawe nyene yavuze uko eka n'abandi benshi abo nabo dushimye kuvuga mu bavuze iyo commentiri nayo abandi bose bavuga ngo muratubanira murakwiye kuduha ino filme imisi myinshi kuko iratunezera iyo muduha rimwe kundwi ntitwumva ko turiko turaba filme turashaka kuyiraba umwanya munini eka tuyiraba byikurikiranya muyiduha iminsi yose BMT nayo cyo kimwe n'abatuye Burundi twese turabizi ngene tubayeho kuba dukina filme suko ucikinana ukayikurikiranya umenga nibwo buzima ubayemwo ibi turabikina nk'ingabire kandi dufise icyo dushaka guhanura mena target ya BMT cyo kimwe na GN murabona ko ari bashaka menshi bamwe bashaka kuvuga ubutumwa ikabandi nabo barashaka no guhanura ingo kugira ngo zipangike neza kuba rero umuntu wese afise icyo ashaka kugera ko n'icyo ashaka gufasha muri societe kugira ngo abashe kugira ibyahinduye ntibica bivuga ko ari byo umuntu yoca akora buri kanya buri munsi akirirwa muri shooting ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri ibi rero ni ibintu bimwe biri mu mwihwezo y'ibyo bari kubararaba bivanye na commentaire mukunda kugira bakavuga bati igihe Imana yahezagiye cyangwa igihe Imana yateye iteka bizokunda ati bizokunda tubibakoreri bamwe gusa bagaca bapfa kuvuga ati gumana natwe mutwereke urukundo kuko muriko murabitwereka uno munsi Agatsirikwa Ntigahere partie indwi igeze ku bantu bagera ku bihumbi 105 ibireka tuvuge ko ari imboneka rimwe canke hari urukundo mutwereka tubandanya kubibashimira hamwe n'amakuru yacu nayo twashikirije murabiraba neza murabona aho byari bigeze ibi ni imwe byerekana ko abarundi bariko barakunda filme ndundi ino filme yibonye abantu benshi bayivuga ko wibaza ngo ni tomboza canke ngo nukubagora oro turi muri propaganda yo kuvuga ngo ino filme tushaka kwigera ku bantu benshi kandi biriko birakunda urabona ko isumba filme nyinshi zo mu Burundi ukibaza ati ibi bintu none biva kuki birava ku nyota baba bayifitiye birava ku nyota tubatera birava ku majambo canke inyigisho dukuramwo
birava ukungene muyiraba mukabona ko aba bantu basanzwe koko bafise ico bigisha. Iyo biravyi koko utavyitayeho umenga nta nyigisho irimwo, ariko hera ku ntango urabona ko neza neza aba bantu bafise ico bashaka kwigisha. Mbega koko abandi bagaca bavuga ati none ko kadagomba apfe ibi bintu bizoherera he? Oya, nk'ibanga rihari mumenye ko agati gateretswe n'Imana kadahenurwa n'umuyaga. Hehe, turabizi, murabizi ko kadohaveri abwirizwa kuyiryosha, kandi noneho ibyabaye bivuga ngo aka gakobwa karimeneye ibanga nibyo bije kuryosha ino filme. Mbega wibaza aba bantu bazorabana ijisho rimeze gute aho kado avira mu bitaro yaramenye ibanga, aka gakobwa nako karimeneye ibanga, gaca gasanga koko kadohaveri avuyeyo kandi azi byose. Yaramwibwiriye ukuri, aramubwira ati jewe papa nije namwishe, aramubwiza ukuri ati jewe na Mr. Kana nije namwishe. Hehe, rero abenshi bagaca bibaza ati sha tugomba turabe filme. Hari abavuze ngo ino filme ntizoryoha gusumba intore ntindi, ariko nagomba ndababwira ati ibi mumaze kubona kuva aha biri gushikaho mugeze mumenye ko itaratangura. Oya, ni intangamara ivuga kubigiye kuba, ariko ntiratangura. Filime igiye gutangura mu gihe kadohaveri azoba avuye muri ka gasho k'ibitaro. Ahavira muri ka gasho k'ibitaro niho uzomenya neza ngo filime rero igiye kuryoha. Uyu mugabo n'uyu mugore bagwanira umugabo umwe. Mwibuke ko bamukunda bose. Igice cyaheruka cya 4 twarabonye uyu mukobwa ariko aragira entraînement y'ingene yokunda uyu mugabo, ubundi nawe uko nyene yokunda umugore. Bijya rero reka nababwire ngo ntibizijana. Menya ko bijya bitazijana. Ushobora kumva ko umenga bizijana, ariko umenye ko ibi bitagiye kwijana. Nta na rimwe kadohaveri yigeze aheranwa, nta na rimwe kadohaveri yigeze aheranwa mu rukundo. Eka nta na rimwe turaraba filime kadohaveri ngo atsindwe koko apfuma atsindwaho. Intore ntindi ngo yararyoshe. Oya, menya ko ibyo mwaravye mu ntore ntindi ni agace kamwe ko muri no filme yacu Agatsirikwa Ntigahere. Mwibuke ko ino filme ni imwe mu mafilme yashigikiwe n'amakampani menshi kandi akomeye mu Burundi. Ino filme ni filme iri kirashikana ku rugero rwiza aba bakinyi ba filme aho bashitse mu mahiganwa ya Best Influencer du Burundi. Aho turabandanya tugenda tuvugira ko Mimi arasaba ati muze munshigikire nande mu ntore, aka gashimwe ndagakeneye. Muravyibuka waheruka gutoba? Uyu ni we yari Fanira Vini, atayita Mama Lao. None uno munsi bariko barahatana na Mimi Mireille n'umwe nawe mu bakinyi bariko baraboneka neza, bariko barakina neza, batunzwe n'iyi BMT. Ari mu bemera ko yarezwe cyane n'iyi BMT. Twara twibaza ati mbega hatsindira biza kugenda gute? Uyu mukobwa reka tumwitege turindire, mu gihe ari mu Rwanda we gukinirayo, mu gihe ari gukinira mu Rwanda amafilme menshi ariko arakina ariko aca mu Rwanda, mu gihe nawe ariko arababikira imizigo myinshi ya filme azoza bazaniye avuye mu Rwanda, mu gihe uwo bari kumwe inarigera nawe ari mu bikorwa byinshi byo kuzocaza nawe ashira kuri ya macano yiwe. Mu bitege atari muri filime imwe, ahubwo mu maseri akomeye amazomara n'ibihe muri ko murarorera. Mwibuke ko Mimi adata hasi. Eka mwibuke ko aba bakinyi bena inarigeraho bari batigera bata hasi. Iyo batanguye gukina uvuga ati ego muri n'umutwe wandika, muri n'umutwe wiyumvira. Eka koko murazi kuraba ingeso nziza canke mbi z'abantu mukamenya no kubishira mu nyandiko no mu bikino. Filme rero wewe urashobora kuyumvira ko ukamenga ni ibintu bisanzwe koko nta kintu cyatari kirimo.
ariko ibimumenye ko niwo muco wa mbere w'ubuntu bwerekana ubwenge bw'umuntu, ubwenge nyene pana bya bindi wiga ku ishuri. Kujwiste kwiyumvira inkuru y'umuntu canke inkuru wabonye ukayikina ukwira ata kintu nakimukuyeko, urumva ko ibi bintu ni ibintu bisaba ubwenge bwinshi, kuko urashobora kubibona nk'ubufyinyi, urashobora kubibona nk'ibyo umenga nawe wovyifirigitira, ariko umenye ko gutondeka iciyumviro kuva ku ntango gushika ku iherezo, episode ya mbere ku ya kabiri ku ya gatatu ku ya kane ku ya gatanu, umenye ko biba ari ibintu bihambaye. Mimi Mireye rero abandanya kubaremesha avuga ati mundindire, jewe ndi mu gikoni, jewe nje kubereka ibikorwa byanje, muzomenya eka kandi ndazi ko muzonkunda. Akabandanya kuvuga ati abanyarwanda n'abantu bariko barakubitirwa kuvuga ikirundi, ati murazi ko iyo tugiye no mu Rwanda bahora batubwira ngo nituvuge icongereza ni ikinyarwanda, ugasanga twe twivugisha ikinyarwanda. Ati nabo muri no filme twiwe turabakinisha. Umunyarwanda uwo ari we wese abwirizwa kwiga kuvuga ikirundi bivanye n'inyandiko turiko turandika. Wowe ukunda filme ndundi, ndashaka kubona utudarapo muri commentaire mutubwira ati turi kumwe canke ino filme canke zino filme ndundi turazikunda. Agatsirikwa Ntigahere biri bimwe turiko turaraba, aho uyu mukobwa Chance yatweretse ko ashoboye kwagitinga bien ata kintu na kimwe kihavuye, biterekana ko ari n'ibintu ariko arakina umenga koko n'ubuzima busanzwe. Rero muje mutandukanya abakinyi, hari abakinyi n'udukinyi. Iyo ubonye umukinyi aciye muri BMT bimunaniye kwagitinga, uragira ati kweri wewe uruwiga, eka none nta n'uwiga muri BMT yigera aboneka. Abo umukinyi mushasha bazanye baramwigisha bakamufata neza, ugasanga umuntu kabakinira ibintu nyabyo. Urazi kuraba filime uzi ko ari filme bariko barakina, ariko ugasanga bayifashe nk'uko umenga n'ubuzima busanzwe. Ibi biri mu rukundo bariko barerekwa, biri mu rukundo bariko barahabwa n'abantu babakikije, abantu babereka urukundo bababwira ati ego kweri turi kumwe, mudukinira neza, turavyizera kandi turabikunda, turabishima. Ingene mudukinira ni ibintu biteye igomwe. Kandi uravye muri genda winjire mu makomantere kuri BMT urambwira ico wahasanze, ugende winjire mu makomantere muri GN filme urabona ko urambwira ikintu wahasanze. Uraba urukundo ruri muri filme Akamuna, uraba urukundo ruri muri filme Agatsirikwa Ntigahere. Ibyo urahita wibwira umenye ati eregiye ndiko ndaraba filme sindi umwe jenyene, kumbe turi benshi bayikunda. Kugeza no munsi tena je sinahura ndaba filme, ariko naba no biravye bariko barikina noba nta biravye, ubu ndumva nicaye nkaraba filme nkumva inyigisho kweri, nkumva ko iyaba ndi kumwe n'umudamu twobwiriza kubirabira hamwe ku buryo nawe yiga akamenya ingene afata neza, nkamenya ingene ndamufata neza, eka twese tukigira hamwe ingene ibintu n'umubano mwiza dukwiye kuwubaka biciye muri aba bantu. Imana ibahezagire, wakoze kubana natwi byinshi mu byo kumenya amakuru ya filme ndundi, filme zihari mu Burundi zigezweho kandi ziryoshe. Kumana natwe ufite subscribe canke abone, hama tubandanye guterana intege, tubandanye gutera imbere no kwagura umuryango. Ndiho abagirire neza. Ciao ciao.